turafuriza ijoro ryiza abanywanyi b'ibiganiro byacu abadukurikira amuherereye mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze kuba twumviriza kuri ndomanesha kure yacu ayina yanya Burundi News TV imanesha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho ariko aragaruka ko bikomeje kugenda biravugwa mu mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwe mwese rero mubana natwe aho tugiye kurabira hamwe idonido y'amakuru akomeje kugenda aravugwa muri rino joro, amakuru yihuta adakoza amaguru hasi. Burundi News TV turabategurira amakuru akomakomeye cyane dufatanya rero n'abamenyesha makuru b'inzobere mu kuyatohoza tugaca turabashikiriza. Ikaze kuri mwese turabere hamwe ibiravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Turi ku munsi w'Imana cange kwa Mungu igenekerezo rya kabiri Ruhuma 2025 dore ingingo nkuru tugiye kugaruka cange tugiye kwibanda muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Mu Burundi intwazangabo zishika muri 35 zarahawe zararonkejwe impamyabumenyi aho rero zizofashwa mu kumenya byinshi bigiye bitandukanye mu gucungira umutekano cane cyane mu kurongora amakampi ya gisirikare ndetse no kuba bokorera mu mabiro mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Byari birori biremereye cyane nkuko bigaragara, ariko kandi ikindi cyagiye kiraboneka n'uburyo ngaha mu Burundi hama hariko haribonekeza ibigendanye n'abasoda benshi bama bariko rero baragenda bagaragara cyane cyane biboneka yuko Uburundi bukomeza kugenda bukora ibishoboka byose kugira ngo ubuce rero buraronka abasoda benshi, abasoda babereye Burundi ndetse n'abasoda bakomakomeye cyane nkuko bigaragara. Nubwo atari byinshi bikunze kugenda biravugwa cyane kubigendanye n'ibyo bikorwa nyine by'abasoda b'abarundi, ariko biraboneka yuko abarundi boba bariko barafite ibyo bitegura. Ni mu gihe Valentin Ndayishimiye ahejeje ndetse aretse no gutangaza byinshi aho yaseguye yuko afite amakuru yizeye azi neza yuko igihugu cibanye cy'u Rwanda kiba kiriko kirategura ibitero biremere cyane bishobora kuzoshikira n'ubundi Burundi. Icyakora asigura yuko ibyo ari byose bizoca biramenyekana ndetse hakamenyekana byinshi bigendanye n'iyo ngwano, ndetse yaranavuze ko Burundi bwiteguriye neza kwivuna abansi bashobora kuzoza ngaha muri ivyo bikorwa. Amakuru akomeza kugenda aratugera muri no joro turonse mu butumwa rero dukesha abegereye umuryango wa Nyiriteka Reverend Ndikuriyo, barasigura yuko rero Nyiriteka Reverend Ndikuriyo akiri guhema nkuko rero umwe mu banywanyi bacu yabitubajije muri komanteri. Amakuru dufise aracyari makuka, ariko biboneka yuko nubundi ari ku munota wa nyuma nkuko amakuru yama aradusumira. Icyakora bamwe rero mu bamwegereye canga begereye umuryango wiwe basigura yuko nubundi abaganga b'i Dubai bariko barakoresha ubuhinga bafise mu bigendanye no kuvura ndetse no gusora imyanda canga se ibigendanye n'ubwo burozi, dore ko buriko buramwangiza mu mubiri ndetse bakaba bariko bararaba nyine uburyo bumusohoramo, ndetse amakuru dufise akaba avuga yuko ibintu bishobora kuzoca biramera neza. Icyakora gushika uno mwanya ntaratora mitende kuva bamuvanye i Nairobi mu gihugu ca Kenya mu bitaro bya kaminuza y'iki gihugu bakamushikana ngaho nyine i Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu. Amakuru dufise nuko riri byuma ari byo bikiriko biramufasha guhema neza mu nyuma y'uko umubiri we nyine atambara gufise atabasha kuba iyo kwifasha guhema nkuko amakuru yama aradushikira cange aradusumira. Turagaruka kubigendanye n'amakuru yashizwe habona n'igisirikare ca Tanzania, aho iki gisoda ca Tanzania cyasiguye ndetse kikanagaragaza neza yuko cyiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo icyo gisoda nyine kibashe kuba cyoronka cyangwa se kibashe kuba cyoronka ubugerero cyo kurikirana ibikomeje kubera muri Republika Iharanira ya Kongo. Icyakora nacyo cyoje kwemeza ibigendanye n'inkuru rero, inkuru igendanye n'urupfu rw'abasoda babo bashika muri babiri nkuko bikomeza kugenda biradusumira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aravugwa.
kaze kuri mwe mwese rero mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza. Kaze kuri mwese mwana natwe 5 kuri no muresha kure yacu ana yanyu Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yita kandi agezweho aragenda aramenyekana cyane cyane aho tugaruka ku mutekano, politique, diplomasi n'ibindi. Kaze kuri mwese mutwumviriza muri ngaha mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mu makayitse amwe namwe, mu mavire amwe namwe, mu ma province amwe namwe, mwese turabahaye ikaze cyane. Kaze kandi kuri imwe mwese mutwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, bihugu by'ababanyi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, mwese ndabahaye ikaze. Kaze kuri imwe mwese mutwumviriza muri ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, bahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha, byonda kwanditse sabone kugira ncaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 byonde ko hirya gato ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze kuri mwe mwese rero, amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurira ngaha mu Burundi, ahakomeje kuvugwa amakuru menshi cyane ajya atandukanye, amakuru n'ubundi ariko aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho ngaha mu Burundi, bamwe rero mu bofisiye canke zimwe mu ntwazangabo zararonkejwe impamyabumenyi nk'uko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko rero mu ishuri ryigisha intwazangabo kurongora ibatayo hamwe rero no gutunganya ibikorwa mu biro by'urwego rwo kwivuna abansi, haratanzwe impapuro rero z'umutsindo ku ntwazangabo 32 zigira umugwi wa 12 zari zimaze amezi 6 zikurikirana ibyigwa nk'uko byuma bigaragara. Jean Paul Habimana, icegera cy'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi, akaba yari yateye iteka rero ibyo birori, yarasabye izo ntwazangabo rero kuzokoresha ubumenyi zahawe mu gutunganya neza ibikorwa zijejwe, ndetse yaranasiguye yuko mu rwego rwo kwivuna abanzi ingabo z'u Burundi zisabwa ndetse zinategetswe ndetse zigomba no gukora ibishoboka byose kugira zibashe kurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse no gukora ibindi byose bishobora kuzotuma umunyagihugu aza kwisonga, umunyagihugu amera neza, umunyagihugu aza imbere kurenza ibindi byose. Yarabamenyesheje yuko kandi hari bamwe cane mu bihugu by'abanyi baba ariko baragerageza kuza kuhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ariko kandi asigura yuko bumwe rero mu bumenyi baronse bagomba kuzobisangiza abandi canke abo bazaba barongoye kugira ngo bashe kuba bo bikoresha mu bikorwa bigendanye no kwivuna abansi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Amakuru akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya arerekana neza yuko rero u Burundi bukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo buzamure urwego rwabo rw'igisoda, mu gihe bisanzwe biraboneka yuko n'ubundi u Burundi igisoda cabo gikomeje kugenda kirajya mu marembera nk'uko bigaragara, mu nyuma yuko kitakimeze nk'uko cyahoze mbere. Ibi kandi birabaye mu gihe Varisito Ndayishimiye ubwo yagiranaga ikiyago na bamwe rero mu badiplomate cyangwa abahagarariye amaleta yabo n'abahagarariye imiryango mpuzamakungu mu Burundi, bahuriraga rimwe rero bagaca barasangira ndetse agaca anabifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2025. Yaramenyesheje yuko afise amakuru yuko igihugu cy'u Rwanda cyo bakitegura kuzana ingwano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yaravuze ko ari amakuru azi neza ndetse asigura yuko bazokora ibishoboka byose kugira ngo bace n'ubundi barivuna umwanzi mu gihe bazaba baratewe cyangwa se mu gihe bazaba batewe nk'uko bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira cyangwa akomeza kugenda aratugeraho, avuga ko imipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda yongeye kongerezwaho rero ingabo z'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo atazagira igikorwa icyo ari cyo cyose cyo hungabanya umutekano w'u Burundi nk'uko bigaragara.
ni mu gihe Evariste Ndayishimiye bimaze kugenda biraboneka ndetse binagaragara neza yuko kenshi icyavuze gice kirashyirwa mu ngiro nk'uko bigaragara. Yaravuze ko rero mu Burundi agiye guca n'ubundi aratora inyishu y'ibibazo byose cyane cyane ibibangamiye Uburundi ndetse n'ibibangamiye abarundi, aho yaciye arasigura ndetse akanagaragaza neza yuko yiteguriye neza gukora byose bishoboka, ndetse araherutse gutangaza neza yuko agiye kwinjira mu rugamba. Icakora yaravugaga urugamba rwo kuzamura amaherere y'amarundi ariko arata agaciro ku rugero rudasanzwe, ariko yaravuze yuko ari ibisaba ingwano, ari ibisaba guhangana, ndetse yaravuze yuko n'ubundi ubwo rugamba agiye gutanguza niruca ruramwica ata muntu n'umwe arekuriwe kuba yomuririra, dore yuko ari we n'ubundi azaba yabyinjiyemo. Gushika ubu ngubu rero amakuru akomeza kugenda aradusumira canke amakuru akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda arasigura ndetse yerekana neza yuko leta y'u Burundi yiteguriye neza. Tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi Nyiriteka Rev Ndikuriyo, aho amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga yuko abaganga b'i Dubai bariko rero barakora ibishoboka byose kugira ngo bamusore mu mubiri ibigendanye n'ishano yari yahawe nk'uko byamaze kwemezwa. Ni amakuru twaronkejwe n'umwe rero mu begereye umuryango wa Nyiriteka Rev Ndikuriyo nk'uko bigaragara, aho yasiguye yuko ubu ngo amagara yiwe n'ubundi akomeje kumera nabi cyane kuko ibyuma ari byo rero bikiri kubera mufasha guhema neza. Icyakora yarasiguye yuko abo baganga bariko barakoresha ubuhinga bwa none n'ubuhinga bafise mu bigendanye no kugarukana amagara y'umuntu agacaramera neza mu rwego rwo kugira ngo babashe kuraba yuko icyo gihangange cyo garukana amagara mazima. Uyu nguyu Nyiriteka Rev Ndikuriyo yarasanzwe afise ingwara y'igisukari canga se ingwara y'idiyabete asanzwe agendana nayo. Icakora byarakubitanye bica biraba uruvangitiranye, umubiri we uca uratakaza ingufu, aho bivugwa ko gushika uno mwanya kuva yovanwa i Nairobi mu gihugu ca Kenya akarungikwa ngaha nyine i Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko atari yo tora mitende, ariko kandi amakuru adushikira avuga yuko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo acerera aramera neza. Bamwe rero barasigura yuko nyine hari icyizere cyuko ashobora kuzokira, abandi bagaca baremeza neza yuko n'ubundi iri shano yahawe ari shano ribi cyane, ari shano ryarateguwe n'abashaka kumuvana mu isi y'abazima. Biboneka yuko n'ubundi rishobora kuzoca riramutwaye ubuzima canga se rishobora kuzomutwara ubuzima nk'uko bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu nyine mu Burundi benshi barakomeza kugenda barasabwa yuko rero bo musengera, aho rero ku uyu munsi w'Imana bari bategerezwa ko buri wese agomba kuba yozamura ishengesho agaca arasabira rero uyu nguyu Rev Ndikuriyo, cyane yuko amagara yewe atifashe neza nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho. Icyakora turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi tunatohoza amakuru rero agendanye n'ubuzima bwiwe nk'uko bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa ngahe mu karere k'ibiyaga binini. Tanzania nayo irahejeje kwemeza ko rero abasirikare bayo babiri baheruka kwicigwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Igisirikare ca Tanzania cyaratangaje ko giheruka gupfusha abasirikare babiri, abandi bane baca barakomereka mu ntambara iheruka guhuza umuhari wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'imihari byifatikanya irimo nka FDLR, abazarendo, ingabo z'abacanshiro, ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Sadeke. Iki gisirikare cyaratangaje ko rero ibyo byarabereye mu ngwano yarabaye hagati y'amagenekerezo ya 24 ndetse na 28/0/2025 mu bice bya Goma ndetse na Sake. Itangazo rigira riti nyuma y'ibitero byinshi kuri Sake ndetse na Goma, uduce dufitwe rero n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 ku magenekerezo ya 24 na 28/0 umwaka wa 2025, igisirikare ca Tanzania cyaratakaje abasirikare
bari babiri abandi bane baca barakomereka. Abakomeretse bari guhabwa ubuvuzi Igoma. Byatangajwe ko rero hari gutegurwa uburyo bwo gutwara imirambo canke ibiziga by'abo basirikare biciwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo bashingurwe mu cubahiro, ndetse n'abakomeretse bakajya kuvugwa rero, kandi ko rero bizokogwa ku bufatanye n'ubunyamabanga bwa SADC nk'uko bigaragara. Rikomeza riti Imana ihe rero abakomeretse gukira vuba kandi ituza heza muri paradizo roho rero z'abapfuye. Ubuyobozi bw'igisirikare ca Tanzania kandi buvuga ko rero bumaze igihe bukora ubutumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bigiye bitandukanye binyuze mu muryango w'abibumbye canke umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo SADC. Bwarakomeje bugaragaza ko rero abasirikare b'icyo gihugu bagiye rero kugarura amahoro mu bihugu birimo rero Libani, Sudani, Central Africa, Liberia, Mozambique ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Bwerekanye ko kandi binyuze muri ko kugira uruhare rero mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano ari byo byatumye ingabo za Tanzania zijya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ahari ikibazo cy'umutekano muce cyane, aho umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 uri kurwana n'ingabo za leta FARDC ndetse mu butumwa bwa SAMI RDC. Igisirikare ca Tanzania kandi cyaragaragaje ko rero ingabo zacyo ziri muri RDC kuri ubu rero zitekanye kandi zizakomeza inshingano zazo zijyanye n'amabwiriza rero azatangwa n'ubuyobozi bwa gisirikare nk'uko bigaragara muri SADC. Abasirikare bari mu butumwa bwa SADC muri RDC buzwi nka SAMI RDC, hatangajwe ko rero hamaze gupfa rero abasirikare ba Afrika y'Epfo 14 ndetse na batatu bo muri Malawi nk'uko bigaragara. Abo basirikari baraguye mu migwano ikomeye cyane izo ngabo rero zahanganyemo na M23 ubwo rero yashakaga kwigarurira igisagara ca Goma. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa aherutse kuvuga ko abasirikare ba Afrika y'Epfo baguye muri RDC bishwe n'igisirikare cy'icyo gihugu ca FARDC nk'uko bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa cyangwa se kubikomeje kugenda biradusumira ku makuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane ku byamaze kugenda bigaragara mu nyuma y'ibikorwa rero bigendanye no kubarura cyangwa se kumenya neza ibyangijwe ndetse n'ibyakomeje kugenda byangizwa n'amasasu yavuye muri Congo akagwa ku butaka bw'igihugu cy'Ibanyi cy'u Rwanda ni mu burengero bw'icyo gihugu nyine mu karere ka Rubavu nk'uko biriko biragaragara. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yaratangaje ko kugeza ubu abanyarwanda barahitamwe n'amasasu yarashwe avuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bamaze gushika kuri 15 mu gihe kandi inyubako zarenga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda zangiritse. Ibi Alain Mukurarinda yarabitangarije mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru gitambuka kubimenyesha makuru byo muri icyo gihugu cy'u Rwanda bigiye bitandukanye. Yaravuze ko kurasa mu Rwanda rero nyine kwa RDC kwabaye cane ku igerekerezo ya 2026 na 27/0/2025 bitabaye kubw'impanuka kuko rero igisirikare cy'icyo gihugu bigaragara ko rero cyari cyagambiriye kurasa ku banyagihugu. Ati ntabwo amasasu n'amabombe rero yarashwe gutyo wavuga ngo ni ukubera ko rero imipaka ifatanye baribeshe gusa. Yaravuze ko nubwo rero RDC yarashe ku basivile i Rubavu yabigambiriye nta musirikare wayo n'umwe wigeze ahirahira kwinjira ku butaka bw'u Rwanda aragwana. Ati nubwo rero hari abarashe mu Rwanda amasasu mato ndetse na manini nta musirikare wa FARDC wigeze ahirahira avuga ko rero agiye kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'Ibanyi cy'u Rwanda ahateye nta n'uwabigerageje ngo wenda abamusubiza inyuma. Yaravuze ko kugeza uno mwanya abamaze kumenyekana barahitanywe n'ayo masasu ari abantu bashika muri 15 mu gihe abandi 162 barakomeretse, muri bo rero 117 bakaba baravuwe baranasezererwa ku mavuriro mu gihe rero 45 bakivugwa
barimo rero batandatu barembye cane nkuko biriko biraboneka. Mu bindi bimaze kugenda biramenyekana byarangijwe n'ayo masasu ni inzu zirenga amajana 200 zarangiritse, harimo rero izirenga 151 rero zifise agaciro karenga miliyoni 130 z'amahera y'amanyarwanda. Muri izo nzu zimaze rero kubarurwa izigera ku 10 zarangiritse cane, mu gihe rero izindi zirenga 183 zarangiritse ibisenge, naho rero 38 zo zirangirika amadirisha ndetse n'inzugi. Hari kandi amashuri ya leta 5 n'andi 2 yigenga yarangiritse, yose abarirwa mu gaciro ka miliyoni zirenga 27 z'amahera y'amanyarwanda. Ivyo kandi biriyongera ko amatungo atandukanye yagiye rero ahitanwa n'ayo masaso. Ale Mukurarinda aravugira ubuyobozi bw'igihugu cibanyi c'u Rwanda, yaravuze ko rero byumvikana impamvu abanyagihugu birubavu bagize ubwoba bagaca barahunga, nkuko rero n'abanyekongo bava Igoma bari bariko barahunga bagana nga mu Rwanda. Yarongeyeho ko kandi abanyekongo bari bahungiye mu Rwanda ubu ngubu barasubiriye iwabo, kuko rero hari umutekano usesuye nyuma yo gufatwa n'uyu muhari wa M23, ku buryo rero hasigaye ababarirwa hagati ya 20% ndetse na 30% byo bari barahungiye ngaho mu Rwanda bose. Ati ni mu gihe kandi abakoreraga imiryango mpuzamakungu bari barahungiye mu Rwanda nabo rero botanguye kugenda, hakaba hasigaye ababarirwa muri za 40%. Ale Mukurarinda yaravuze ko ibyo bishimangira ko rero umutekano w'u Rwanda ari wose, kuko rero n'abacancuro b'abanyaburayi barahanyuze babashije gutaha iwabo atakibazo cy'umutekano na muce kibaye, bityo arasaba abanyarwanda kuryama bagasinzira. Ati umutekano w'u Rwanda urahari kandi urarinzwe, bajyame basinzire ariko nta kwirara. Abantu ntibagomba rero kwirara, kuko rero intwaro zarafatiwe Igoma, haramaze gufatwa zigaragaza ko rero zitari izo rero kurwanya gusa umubare wa M23. N'amakuru ahari agaragaza ko rero harimo rero n'umugambi wo gutera igihugu c'u Rwanda. Umuvugizi hungirije wa guverinoma y'u Rwanda yongeyeho ko kandi n'igihugu nacyo rero kiticaye ubusa, kuko rero RDC itahwemye gusubiramwo rero ko ishaka gutera u Rwanda ndetse no guhirika ubutegetsi bwarwo, kandi ko itigeze itangaza ko rero uwo mugambi yawuretse. Ubwo yari mu nama y'abakuru b'ibihugu rero bo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba, East African Community, kwigenekerezo ya 29/0/2025, yigiraga hamwe rero icyakogwa ku ngwano ikomeje kuyogoza Burasirazuba bwa RDC. Perezida Paul Kagame arongoye igihugu cibanyi c'u Rwanda yarasezeranyije ko u Rwanda hari icyo rero ruzakora ku masasu RDC yarurasheho. Yaragize ati mu minsi 2 canke 3 ishize twarapfushije abantu habayeho kurasa cyane guturutse mu Burasirazuba bwa RDC. Igoma harapfuye abantu babarirwa mu binyacumi, harakomeretse ababarirwa mu majana. Ibyo mu buryo rero budashidikanywaho tuzabyitaho nta kubishidikanyaho, ndetse tuzokora ikiri ngombwa, ndetse gushika uno munsi nta wuzi icyo leta y'icyo gihugu cibanyi c'u Rwanda yo bitegerezwa gukora kuri ayo masasu. Byemezwa neza yuko rero yoba atarayobye, ahubwo yoba yararashwe kubigendanye no kuba rero abasirikare b'icyo gihugu nyine ca Kongo bari bafise intumbero ndetse n'umugambi wo kugerageza nyine kuba botera igihugu c'u Rwanda. Bashimire, tugaruke mu gatondo ku munsi w'ejo turabira hamwe ibiriko biravugwa. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane.